ndibuka kera nkira kana gato nageze kuja mu ndirimbo yande ya MB Data na Dramati Forward ego niho naciye numva nyene kari impano yiwanje naciye ndabikunda gusumba ndirimbo ya Bado 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 yarakurishe yaraguhembye aganoti gatubuze yo ni n'umwana mwiza gose yaguhembye gute yaguhembye nga atari banga iryo nibanga giwanje muri kino gihe turabona ko hari habigeme beshi baza muri industry bagasha batwarinda twavuga yuko duhakarorero kuri Jinera muri kino gihe twabona yuko umenga yinjiye mu muziki azoririmba neza kandi bizogenda neza muri kino gihe harandi makuru ariko aravuga ngo yuko yo bafise imbanyi kandi ayo makuru ashobora kuba ari we nawe uri kubyifatamwe gute kumbe kugira ntibize bigushikire ute kariyeri yawe. Yes, bakunzi ba Rock TV baramukije kuri mikoro muri kumwe na Jazz mu masambambe nyuma ya kamera ni Kibanomika bandanye bahamasana ameze neza cyane. Uno musi ndi kumwe n'umwigeme mwiza umwe mu bigeme novuga yuko atovye mu ma video mesha agiye atandukanye uri umuhungu wifuza kumukoresha muri video ushobora abantu bose bashobora kuvuga ati ego twazanye umukobwa mwiza ni sawa ameze neza. Ego ndashima. Angeza kajwi kubata kuzitwa gute? Melissa niyo mwongere. Melissa niyo mwongere. Melissa kubera ko agiye mu kuni video kubera ko ndundaba kugira duhane ndakeka ariyo tarayi wanje urakeka yuko ariyo tarayi wawe ahubwo sinkeka ni tarayi wanje wamenye gute yuko ufise tarayi yo kuja mu maclip? Okay ndibuka kera nkira kana gato nageze kuja mu ndirimbo yande ya MB Data na Dramati Forward ego niho naciye numva nyene kari impano yiwanje naciye ndabikunda gusumba harya vovo turimo muri clip ndimo gusanya narakana gatonya kataboneka ijya ndimbi mazi imyaka inga hafi 5 narivyo nibuka nangiri muto barakurishe canke baguhizemo nko gufyina nyene urakana barancore ntabwo nari mu kwindi video ku buryo buko ndiha gusa baransigaye ifana Okay, uratangwe kuja mu video kandi umva kugiza amahirwe yo gutanga kuja mu maclip novuga yuko kiyagiye MB Data yari mu baririnje ko barakurikiranwa cyane umaze kwibona kuri TV wacho vuga ati bure nkwiye ko mu kuri video cyane gose turazi ko hari habigeme ngaha anya mu Burundi twavuga ko baje mu ma video mugabo ntitubabona nkuko bidandaza ngo urabona nko muri Tanzania bashobora kumenya ati ugana mu kuri video wa kanaka umusani urunaka kunda gukorana bakanaka ino mu Burundi wewe baze ko biva kuki ndakeka ari uburyo buke cyangwa ngira ubwango bw'abantu no cyangwa ahubwo abakora video ngaha mu Burundi ntibaze kwidandaza oya suko biri maze kuba woro umuntu mukorana woreka gukora gute kwidandaza si bibi bivanye n'uwo mugomba mukora nico gihe niya video maze kuja mu gahembwa amahera menshi ushobora kuvuga ati jewe amafaranga kwerese nanze ko bayatanga ndirimbo ya Bado 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 yarakurishe yaraguhembye aganoti gatubuze yo ni n'umwana mwiza gose yaguhembye gute yaguhembye nga atari banga iryo nibanga giwanje nawe abo muri kunywa pombe mwasangiye inzoga uvuga ati umutipe arasorora fresh nari mu kazi wenda nubwo rimwe na rimwe umuntu ashobora kuvuga ati kubera ko uri mu kuni video nato tukiri hasi dufashe turaguhifana gusa Bado Bado ari mu bantu ba mbere nakoranye nabo bakampemba neza bakaguhemba neza uramaze kuja muri video hakabaye insolite mugashwana n'umuririmbyi cyane gose ivyo vyama byabaye iyo mushwanye n'umuririmbyi mwapfuye iki mu gihe mwagiye ku kazi mwahojeje mvanye n'umuntu arapfuye n'uwundi hari aho mudashobora guhuza bivaye n'ingene bavuye muhera mwayaze kenshi umva bikunda kuva ku mafaranga ko ushobora kuvuga yuko atayafise kandi mwayapatanye cyane gose muri kino gihe turabona yuko hari habigeme beshi baza muri industry bagasha batwarinda twavuga yuko duhakarorero kuri Jinera muri kino gihe twabona yuko umenga yinjiye mu muziki azoririmba neza kandi bizogenda neza muri kino gihe harandi makuru ariko aravuga ngo yuko yo bafise imbanyi kandi ayo makuru ashobora kuba ari we nawe uri kubyifatamwe gute kumbe kugira ntibize bigushikire ute kariyeri yawe wenda buri muntu wese afise ihangiro yihaye nimba washobora kuba yari
mu bintu by'umuziki agatwara inda hari impamvu yayitwaye nje ku bwanjye ndazi ko ibyo hataragera ko bimbaho nubwo rimwe na rimwe biba par accident byama biba par accident iwawe oya ku bandi nje gusa ico gihe nikiragera cyuko novuga ngo wovugi yuko uhava twarinda muri music. Okay. Mu gihe ugiye mu bintu nk'ivyo umenya ko umuntu mukuru ukwiye kwitwara. Uramenya ko witwara. Bishitse hakaza umugabo afise imigambi adafise amahera. Hakaza n'umugabo adafise imigambi ari wundi nyene niyari mugamba amafaranga yiwe ntiwopfa uyamaze. Muri abo biri ufise amahera udafise amahera woja kuri uyu. Ndakeka wora wanyawo mwico gihe. Wanyawo ashatse kuvuga iki? Wanyawo mwico gihe. Amafaranga n'amafaranga ko nubwo to yahabwa n'uwo mugabo yo baje yafise. Ushobora kucorerwa n'umugenzi wawe. Nico warukeneye ukagishika. Nga mu gihe urondewe n'umuntu adafise amafaranga mugaga ufise ku mutima. Mva muco gihe wo kurikirwa afite urukundo adafite amafaranga. Ni kuvuga wo uwadafise uwatakintu basi ata amafaranga afite nje kubwanje ndumva ariwe no kurikira kubgawe niwo ukurikira wata amafaranga afise kandi utegezwa kwisukisha utegezwa kwisikisha inzara ariko kwisukisha si ngombwa ngo ibintu byose bigoze uwo musheri wawe none wo yakura he amahera ufise umugabo okay akana kazi tuba turimo kubukwini video bashobora kuguhemba ukisukisha cyangwa kwigura impuzu bushaka numva si ngombwa buri kintu cyose ukigoze umusheri hariho amakuru akunda kuvuga ngo kubigeme bakavuga yuko abigeme bakino gihe bakunda batama kuruta abasore ayo makuru namwe mama yayaga nabandi bigeme nka uri umukobwa hariko ivyo haba hari impamvu hari gihe abigeme babona ko abahungu biki gihe atankundo mubaha ariko akubacanganikisha umutwe gusa ahubwo akunda kuvuga yuko ngabasore bakino gihe ngakanoti ngo tabirenze ngataka bafise ngabatama bayarondeye ngo no bakwiye kugira si kuvuga nta kanoti ahubwo ngacu usanga umwico gihe muba muri ngumye haje umusore ashobora kuba ingumye ku muhungu bakundanye ku mukobwa bakundanye birashika undazi kumaze kwinjira mu rukundo we biramaze gushika bwa ko n'umuhungu akakubwira ati jewe nta mahera mfise kandi uzi yuko ayafise atarabubesha abahungu kenshi murakunda amafaranga gusesagura bwo ntimukunda gufashisha iki sinova ngo gufashisha iki nova gufashisha ikintu umuntu bashobora kubukunda n'umutipa afise amafaranga menshi ukambwira ati ndafise shida amafaranga na kuno kuwa yafashe ugati muwo yakubwira ati ntayo fise ngambwira ati be ndagukumbuye kasanga guhemye ko déplacement renga 30,000 ibyo kunwa ibyo kurya ugasanga ugiye guharura mu mafaranga wakosomye ararenga nk'ijana canka shika nk'ijana mugabo bamusabye nka service ya 50-40 yakwima nico gihe tuvyitwa ko ari ubugumi mu bitwa ko ari ubugumi kumbe hage nabigeme iyo muhamagawe n'abahungu mu bibanza by'abahungu bakeneye irya déplacement babarihira murayifagitira ko mukavuga ati kuri ari shaye oya ariko bivanye n'ikibazo wamutuye ntakigufashe mugabo wamubwira ati ndagukumbuka konsomye ko amafaranga aruta wamusavye kandi haraho buba wamusavye ufise nk'ikintu gikenewe cyane cyangwa cyakamaro cyane mu buzima bwawe ugomba yakoresha gusa wambwira ngo ndagukumbuka zona arushi déplacement 30 muri ya taxi Ibyo bintu ko biri mu bituma babanka mu bw'abahungu. Uno munsi turazi yuko hari abaririmbyi benshi bakora neza. Nuhe muririmbyi wifuza kuzoja muri video yiwe nko mu ndoto zavuga ati jewe ndifuza kuzoja muri no ndirimbo. Ni benshi. Ni benshi gose n'ukuri. Nkuwahe ushobora kuvuga ati jewe ndifuza kuzoja muri video yiwe kanaka. Halala. Mbuzi umwe iyo mpa nk'amahitamo guhitamo nk'abantu batatu bari kubari bon. Vuga batatu. Abatatu. Ukunda ku mutima. Ndakunda Fizo. Satubi na D1. Satubi na D1. Kukubera iki aribo abonye ucaguye mu gihe ba DJ Fernando ba Gusto arabaririmbyi tubona yuko ama video yabo urumva abantu nyene ntidukunda kimwe kandi abantu ntitwofana abantu bamwe. Njabo ni mumva numva fana kandi niyo mba ndiko ndaraba video zawo. Haraba nk'abakwini video bakoresha ndavuga ati nanje Imana izampengere kw'intamba.
umuntu wese ndazi ukaja mu kintu afise uwo yarabiyeko no wowe mukobwa wo mu Burundi wagiye muri video uvuga ati jewe nabikunze kubera kanaka nta numwe je sinabikunze kubera kanaka ahubwo nabikunze kubera ko nyene navyiyumvamo. Ukibitangura iwanyu byari bimeze gute mu gihe bakunda kutubwira yuko ngo umukobwa agiye muri video ngo aba ari kimena banga ngo ntiyubaha ikimena banga ngo ntiyubaha ahubwo muri ico gihe ubura umugumya banga kubera muri ico gihe ubutinya nta bintu birenze uyaga wikibaki kujanye n'akazi ugakora wagitinze neza bakaguhemba iyo wawe ukitahira muri ico gihe nta bintu biba birenze buramenyera nta kimwe buramenya mugabo abavye bashobora kugushavura akavuga ati ku mwana nje ko kibagiye muri ibi no je nakuranye n'abavyeyi ngira batoza ibiri impano y'umuntu ko nje ndibuka natangwe kuja muri club kera nkira kana gato nkiga nka 4e nikiye kintu wobwira abasore abasani kwanje je shaka utumbere ku basani ko turazi je namaze kurama video yawe umaze kujamwo ndamaze ko no kubyifatamo neza nakaye kantu wobabwira nk'umuntu yifuza kuzokoresha muri video naco nafise nababwira no usibye ko nyene mu gihe umuntu muba muri ko murakorana biba bikwiye ko muyaga neza utitaye ngo nukuri umusana azwi cyane bivanye n'akazi urimo kayagisha umukwini video nubwo abari umukwini video akiri hasi mukagiriranira ibiganiro sawa ko bica bituma wagitinga neza ugasanga indirimbo yabaye nziza reka ndagushimire cyane murakoze ubundi munsi nagutumira ntuzava wanka uvuga ngo byarangoye reka nubundi kuganda kura nkiza bayingorana oya reka kumbeshira n'ukuri imbere ya kamera je ndahari buri gihe cyose muzoba munshakira yes bikunze ba Rox TV kuri mikoro mari kumwe na Jazima Samba inyuma ya kamera ni Kibano Mike wananye mukanda subscribe na comment turabakunda cyane bye bye.